Ndabaramukije cyane bene data musanze mukurikirana Ntambwe Data TV na cyane mwebwe muhora mukurikirana kino kiganiro cyacu gitondo gishasha. Amahoro y'Imana niyo ndabipfurije mu byanyu no mu banyu. Ndabaha ikaze muri kino kiganiro mutegurirwa mukongera mugashikizwa na jewe Janvier Manirambona. Nagomba dusangire amajambo mu mwanya atari muremure, amajambo tubona ngaha mu gitabo c'imigani, bakunda guca bavuga ngo ni imigani ya Salomo, kubera yuko ari we abonekana yaranditse imigani myinshi. Muri no migani iri ngaha muri kino gitabo c'imigani ni igice ca 17 umurongo wa 5 ubonye nuvuga ngo uwucokora umworo aba agaye umuremyi wiwe, kandi unezerezwa n'ibyago by'uwundi ntazobura guhanwa. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, nta n'amajambo mwumva atari menshi, atari maremare, kandi wari wese ashobora gutahura. Uyu mwanditsi w'imigani rero ariko arabwira umuntu ngo acokora umworo. Umworo ni ukuvuga umukene, umuntu nyarucari ataca afise, umuntu ubuzima bumeze nabi, ibintu byahuraguye, usanga kumbura ubuzima novuga ngo ataco yishoboje. Ni muri babane mbere novuga ngo bantaho nikora. Imana yacu ni dutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo. Rero uyu mwanditsi w'imigani atubwiye abwira umuntu acokora. Gucokora no gutuka, no kuvuga amajambo mabi yo gutyoza no kugwiza n'ubusa umuntu. Novuga ngo bavuga ngo ukamuhana na rujongo. Guhana na rujongo naho ni hari novuga ngo kera wasanga umuntu bashobora kumugaburira bakamuhera hamwe n'imbwa. Rujongo n'imbwa, imbwa yabo, ngo basangire urumva waba wamugaye gushika kw'itapi, gushika kuri dogre novuga ngo ya nyuma ibaho umuntu ashobora kuba yogaya ku muntu. Hanyuma kandi ngaha tubona no mwanditsi w'imigani abwira ngo anezerezwa n'ibyago by'uwundi. Umuntu aryoherwa, umuntu atwenga, umuntu anezerwa. Umuntu iyo habaye ibyago kwa kanaka, iyo inzu y'umubanyi yahiye, uyu muntu ngo ariho aca anezerwa, agatamba, agatarika, akishima ko ibintu rero byaryoshe, byagenze neza. Imana yacu ntidutabare. Ngaho rero tubonye n'amajambo atubwiye ngo umuntu acokora umworo ngo aba agaye umuremyi wiwe. Hajya ngo iyo umuntu abonye umworo, kandi ubworo nabwo bavuga ngo si ingwara, kuko ubworo buza ku muntu kumbura atabishatse, naho byoshika kumbura ubworo ukaba bwoza ku muntu kubera inyifato mbi n'ingeso mbi ziwe yagize. Ejo bundi bambwiye umuntu ngo yize kaminuza arayiheza, kandi ibisata yize n'ibisata ngo akazi gashoboka, ngo n'akazi mbere wanashaka ngo arakaronka. Rero bakiriko barambwira iyo nkuru, ntarumva neza ingene bimeze, numva birantangaje ko bavuga yuko ngo amaze imyaka n'imyaka yarahejeje kaminuza, ngo mugabo ngo ari mwibarabara, ngo ntagira n'aharyama, ngo arara mwibarabara. Ndabaza uyu muntu arakomeye neza, afise amaguru n'amaboko, afise amagara meza, ngwego ubwenge burakora neza, si umusazi ntawo mujana kwa rujana, ngwego. None rero byagenze gute? Bandanya mumbwire. Baca barambwira ngo urumva ngo ikibazo gihambaye si kubera yuko yabuze akazi, ngo ahubwo ngo niyo akaronse ngo ahembwe rimwe ngo ntasubira gutonda ku kazi, kubera ngo aca atonda mu kabare iyo urwarwa ruhingo. N'umuntu akunda icupa, akunda inzoga ku rwego rwo hejuru. Imana yacu ntidutabare. Jewe rero bambwiye gutyo casanga navuze nti mu by'ukuri uyu muntu ari uko ameze, akaza karonka mugabo agaca gata ahembwe rimwe gusa, agaca aja muri ivyo. Uyu muntu naho yonsaba ayo kurarira ntayo nomuha, kuko umuntu bava ngo bafashe uwifashije. Hajya ufashije umuntu mugabo ugasanga imfashanyo uri kuramuha
nta kintu na kimwe ashobora kuyibyazamwo umusaruro, nta kintu na kimwe ishobora kumufasha mu kwiteza imbere, ugasanga azokwama hahandi kubera ubugaba bwiwe, kubera ubupfu bwiwe, kubera ubujuju bwiwe. Uyo muntu mu by'ukuri novuga ngo haragereye kumufasha ataco biba bikimaze, ataco biba bikivuze, kuko ni wa wundi amera nka wa mukecuru, ngo hari umukecuru boza ngo bakagira neza, hanyuma bagaca hengera uwo muhungu wiwe ngo ari mu gutaha, ngo agaca avuga ngo bangira neza nigira nabi, kugira ngo urumva ngo akoteshe nabi umukazana wiwe. Urumva uyo mukecuru yaba ku muhungu wiwe. Hanyuma rero umuhungu wiwe yataha agasanga umukecuru yibereye mu vyondo asa nabi, kumbe umukazana yogeje inabukwe yamwambise neza, mugabo kubera ikibi, kubera ubukozi bw'ikibi bamugira neza ngo yigira nabi. Imana yacu nidutabara. Niko navuga rero nti ubworo si ingwara, ubworo buza umuntu atabuhamagaye, atabutumiye. Ubu bworo ni ikintu gishobora kuba hanyuma kandi kigahera kikava ku muntu. Imana yacu nidutabare. Rero abandi bo mbere bavuze ngo isi ntisakaye, berekana yuko ibyabaye ku bandi nawe vyokubako, wewe atabwiza usumbya abandi bwotuma ibibi biba ku bandi, ibyago biba ku bandi, ingorane ziba ku bandi nawe zitakubako. Imana yacu nidutabare. Ngaho rero twumvise ngo umuntu acokora umworo, akamutuka, akamugwiza n'ubusa, akamumaramaza, akamutetereza mu babanyi, mw'ikartier, mu kibano, akanamushira ku mastati no ku ma Facebook n'izindi mbuga ngurukanabumenyi. Murabona muri kino gihe turi mu gihe umuntu bamubonye yakenye, usanga umengo bararonsi inkuru bandike mu binyamakuru, ugasanga abantu bararyoherwa rero no kuvuga naka bitagenda neza, naka yakenye, naka ibyiwe vyanse, naka ubuzima bwankiye, naka. Ugasanga rero umuntu bomutuka, bakamucokora, bakamupfuga nabi, bamuhoye ubukene, batamuhoye ayandi makosa bakoye uwo muntu yakoze. Ngaho uyu mwanditsi wino migani adukebuye atubwira ngo umuntu acokora umworo, umuntu acokora nyarucari, umuntu acokora, umuntu atuka, akahana na rujonga, agahana n'imbwa, umuntu w'umworo, umurushwa, umukene, nyarucari, ntaho nikora, impfuvyi, umupfakazi, utagira shinge na rugero, utagira icepfo canke ica ruguru. Uyu muntu ngo ntiyiyumvire yuko ariko aracokora urya muntu w'umworo, ngo ahubwo amenye ko afitaniye afere n'umuremyi w'urya mworo, amenye ko uyu muntu aba ahangaye Imana yaremye uyu mworo. Uyu muntu atuka umuntu w'umworo, akamutuka ubworo bwiwe, akamugwiza n'ubusa, akamwonona, akamwambika ubusa. Uyu muntu ngo amenye yuko afitaniye urubanza rukomeye n'umuremyi yaremye uyu mworo. Mbere ngo ntabacokoye uyu muntu, ahubwo ngo abacokoye Imana yonyene directement yaremye uyu mworo. Imana yacu ni dutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro umutsima w'ubugingo. Iri jambo ngaho twabonye ngo kandi unezerezwa n'ibyago by'ubundi. Ugasanga wumvise ko naka yahombye, ugaca uryoherwa. Hari n'abategura mbere amastrategie yo guhombesha bagenzi babo, naka kumva umengo yoryoherwa cyane ari uko naka hombye, ukumva umengo niho wozipomera mu nzara. Uyu muntu ngo anezerezwa n'ibyago by'uwundi, by'abandi. Uyu muntu ngo ntazobura guhanwa. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cyacu cyo musi. N'amajambo rero tugomba dusengere ku Imana. Nagomba wowe ukurikiranye kino kiganiro usuzume neza urabe. Ubwo wewe nturi mu bantu
banezererwa inabi yabaye ku bandi. Iyo umubanyi wumvise yuko yakomeretse, iyo yavunitse, iyo yakorotse ku modoka, iyo yagonzwe, ukumva umengo wewe urwo ruhombo agize rutumye uca utunga, ugasanga wewe uri Bankunguka. Mu muryango wacu turafise umuntu yitwa Bankunguka, ntakiriho, ariko mugabo kandi yari umuntu mwiza cyane rwose. Munkundire mbe ndabivuge, yari mama wacu, mama mdogo, yari umuntu mwiza kuda abantu, ariko mugabo bamwise ngo Bankunguka. Urabona ya mazina ya kera nyine abantu bitana amazina bisunze kumbura ibiriko birababako ingene babanye n'ababanyi muri iyo myaka nyine yabo, ugasanga bamwise nyine ntigacika, bamwise kumbure bandinze menshi n'ibindi bagwanko n'ibindi nyine byinshi rwose. Ariko ugasanga wowe uri Bankunguka, ntugomba umuntu yotera imbere, ntugomba umuntu yonezerwa, ntugomba umuntu yobaho yishimye. Ugasanga wowe uri intambamyi ikomeye cyane muri sosiyete, mu kibano, muri korale, mu bo mukorana. Wewe nta muntu aguterana imbere, ni wewe ntumbereye kubwira ngo wa muntu we unezerwa nuko abandi bagize ibyago, ntuzobura guhanwa. Ntiwibaze ngo bizokorohera, imbere hawe ni habi, ejo hawe ni habi, kazoza kawe ni kabi, kuko ejo hawe hakubikiye igihano, kuko wewe wamunezerezwa nuko abandi bahombye. Wowe ntubabarana n'abababaye, nturirana n'abarira, ntiwifatikanya n'abagandaye, ntuja aho bagandaye ngo ubafashe umubabaro, ubabwire pore, ubabwire ngo mwihangane, ubabwire ngo ejo ni heza, ubaremeshe, ubabwire ko ibintu bizogenda neza, ubabwire ko atamvura idahita. Wowe ntushobora kubwira abandi ngo bihangane, ntushobora kubaremesha iyo bagize ibyago, ahubwo uranezeye ukaryoherwa, ukamengo sinzi, umengo wogira umunsi mukuru, ariko urafise ingorane idasanzwe. Wa muntu unezezwa nuko abandi bagize nabi, bahuye n'ibyago, bahombye, ibyo bariko barakora byabaye nabi, ahubwo mbere ukabigiramo uruhara kugira ngo bahombe, kugira ngo bigende nabi. Urafise ikibazo, urafise igihano kikurindiriye, ejo hawe hazoza. Imana yacu nidutabara. Uri nawe n'uyu ngo acokora umworo, amutuka afatiye ku bworo bwiwe. Uyu muntu nawe nyene ngo amenye ko ariko abwira Imana yaremye umuntu w'umworo. None rero nta n'amajambo tugarukirize ngaha, ya minota tutipfuza kurenza cane iriko iragenda. None rero nta mpamvu yo kubandanya cane, mugabo nano majambo bimeze gute, uriko witwara gute, uriko ukora gute, wewe ivyawe bimeze gute? Ubwo nturi muri no migwi ibiri y'abantu bacokora abandi, babigamba, babitamba ku muvyimba, kubera ko ari aboro, ari abakene ataco bafise, bambara uduhuzu ntibanatumesure, bama mu gahuzu kamwe, bama mw'ikamba mbiri imwe. Ugasanga wewe ico nico wama uriko uracokora abandi, ubatuka, ubabwira nabi yuko bama mu gahuzu kamwe, badafise akarato keza, batazi ingene wax imeze ku mubiri wabo, batazi ingene ikositume nziza importe imeze ku mubiri wabo. Ugasanga wewe ibyo wamugenda urabivuga mu bandi ngo naka yama mu gahuzu kamwe. Yewe witonde koko, zohava usanga uriko urabwira Imana, kandi Imana nayo yego. None rero nano majambo dusenga Imana, n'abahirwe abantu batari muri uno mugwi, abantu ahubwo aho gutuka umworo bamufasha, bamushigikira, bamufata ukuboko, bakamuduza, bakamukura muri bwa bworo asanzwe arimo. Aba bantu n'abahirwe, kuko iyo babikoreye umworo baba babikoreye Imana. Imana yacu nidutabare. Asangwa abatuka umworo baba batutse Imana, n'abafasha umworo, n'abagirira neza umworo baba babikoreye Imana. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi bakina ikiganiro cy'Indashisha, kandi n'abahirwe abantu batanezerezwa n'ibibi byabaye ku bandi, ahubwo bumva borira, bumva bogira umutwaro, bikabababaza kubona abagenzi, ababanyi naka yahombye, naho yo bataca kumariye, mugabo ukumva yuko uri sensible, ukumva ko ubaye tushe, ukumva ko babajwe nuko naka
agize ibyago ahuye n'ibyago. Dusenge Imana. Iyi minota iranjanye. Mwami Yesu, tugushimiye cane ku bw'ano majambo twumvise, kandi afise abantu ariko arabwira muri kino gihe, aho tubona abantu bamaze kugira imitima nk'ibikoko, aho tubona abantu bamaze kumera nabi, kuba babi. Birashoboka cane ko hari umuntu yumvise kino kiganiro, aya majambo yari yateguriwe. None rero nimba yemeye kwihana, nimba yemeye guhindukira, nimba yemeye kuza agasaba imbabazi kuri wewe, numugirire neza, umugwize ko imbabazi nk'uko azisavye. Uca umushoboza kuba atanezerezwa n'ibyago byabaye ku bandi, kandi umufashe kudatuka umworo ubworo bwiwe, ahubwo igihe cyose abonye umworo amufashe kumukura muri ubwo bworo arimwo. Mu izina ryawe ryera Kristo Yesu niho tusabye tuvyizeye. Amen.